Hareze imisi 3 ikurikirana canke irenga atanima ry'igitoro co mu bwoko bwa essence riboneka mu ntara yose ya Gitega. Nta gitoro c'igitoro bita station na kimwe gifise essence ku bitoro hafi 200 birangwa muri iyo ntara. Kuri Magenda ariko kiraboneka naho kizimvye, ilitiro imwe ya essence ikabigurwa 10,000 n'arenga. Inkurikizi zikaba ari uko ibiciro vyo kwiyunguruza vyaduze. Akarorero, ibiciro vyo kwiyunguruza ku ipikipiki vyongerejwe ko inusu yahora arihishwa. No kuvuga ko ahora harihishwa 1,000 ubu ni 1,500, ahora harihishwa 2,000 nayo ubu ni 3,000. N'ibiciro vyo kwiyunguruza mu miduga inywa essence vyaraduze. Nk'akarorero, kuva Gitega uja Bujumbura ubu ni 220 mu modoka ntoya bita Probox, kandi yahora ari 10,000. Kuva Gitega uja Ngozi ubu ni hagati y'10,000 na 12 yahora ari 8,000. Ivyo biruko mu gihe n'igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu cahora ari cinshi naco nyene haheze imisi hafi 3 gitanguye gukena hamwe hamwe. Hari n'ibitoro bimaze hafi indwi canke zibiri bitagifise. Ubu mazutu ifiswe n'ibitoro bimwe bimwe, ariko ikena ryaryo ntiribonekeza kuko ata mirongo y'imiduga irondera mazutu iraboneka. Ico abafise ivyuma binywa igitoro cabi ca essence cabi ca mazutu basaba kikaba ari uko ico gitoro coboneka.